ibiraya ndabirimye birashikiririrwa gushika naho ndonka itoni 3 n'ibira amajana 9 ihangare ndabitwayemo navyo nyene bica birabora ndicara ndicurikira ndavuga ati mbega mana bizogenda gute ndumva neza ko intege zicitse ariko naho nyene ndakomeza naho nyene ndima hegitare zibiri nazo nyene zirononekara harimo amadolari none arihe turacakirana na mpaka ubwo ni kuvuga ubukene bwarafashe hamwe ndavuga ati none ibi hamwe n'umuntu muramukize uzamva kubwira ngo sondagiye ngo nta na kimwe fise kweri kubukene bwari bwamaze no kuza mu maso burafata none ubu mbonye ntubona ko konte yuzuye nyene cyubahira umuntu aje kuramutsa uramwogororera muga cyagihene baza ko wacuhunga abahanuza kuko shobora kugira projet ingana nkuku ntari kumwe n'abaserukira uburimyi mu commune canke mu ntara barahashitse baravuga ati nukuri indimo yawe wayiteguriye neza kuko sanzwe nkorana n'abanjeneri agronome bavyize babinonosoye barabibona n'abene gihugu baza gukorera ngaha baravuga yuko hari ibintu vyinshi bariko bahigira ngaha muri kano karere. Yesu bakunzi ba Shine TV reka ndabikaze nongenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waburi no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi media sport ndabwiye ngo big up son and don't give up. Yes igeshos yontinga ndakubwira ngo ntucike intege gucika intege ni ntambwe imwe isubiza inyuma umuntu bigatuma udashika kwihangiro ryawe. Yes iyo wacitse intege ntituza kukuraba iyo wacitse intege ntidukurikirana ibikorwa byawe iyo wacitse intege bituma udashika hahandi nyene wari wifuza ukazokwama wibona mu kirere. Yes iyo ukora cyane ugasenga Imana habasigaye ko wizera ko bizogenda neza nibitaciyemo no munsi ejo bigacamwo. Yes ico baby girl mignonne de la capitale mignonne du monde mignonne du ciel mignonne de la Shine TV. Yes mbaza ngo betese uno munsi twagiye neza na neza i Bururi aho twagiye gushigikira ibikorwa vy'iterambere bya societe isi ya Kanovera irongowe na Mutima le comédien. Mumaze igihe muvyumva mumaze igihe mubikurikirana aho Mutima ariko arakora cyane kugira ngo yiteze imbere. Uno munsi hoho ni ibintu bikomeye cyane ko yatewe iteka na nyiricubahiro umukuru w'igihugu n'abandi banyecubahiro batandukanye kugira ngo aze kwimbura ivyamaze igihe ariko ivyo yateye hamara bagara hamara furira. Uno munsi rero yaje munsi nyezina yaje kwimbura so ngo vyagenze gute rero no munsi twaje kumushigikira kugira ngo tubereke abajene bariko baratera imbere abajene bariko barakora. Mbega wowe aho wicaye uri kuraraba ikiganiro uno munsi uri kurakora iki kugira ngo ushike kwiterambere ushike ku rwego rwaho umukuru w'igihugu akugendera kugira ngo agushigikire. Amwe naya ni muri bimwe tuza kubona mu image ntamwe tuza kubona nibaza ko tuza kuronka témoignage y'ingene yakoze kugira ngo uno munsi abageze kuri level agezeko. Wowe rero ndagusaba no kudacika intege no kuraba ikiganiro cyose kugira ngo urabe abandi bajone bageze. Mbega no heza kuraba ikiganiro bigusigira iki no heza kuraba ikiganiro birakwigisha iki ivyo rero nahi wawe ho kumenya ngo jewe nze kwiga ibi bintu. Let's go. None mumbonye umunyagisagara nawe yaduze utakoje gute Yandi cyubahiro je narishaye hamwe ndimvira ndabona ati ni vy'ukuri izina Mutima mu gihugu cy'u Burundi rirazwi cyane. Ico gihe nari fise ubushobozi bwo gushobora kwinjiza nk'imiliyoni 8 ku kwezi byabuze nkinjiza miliyoni 5 ariko ndavuga ati naho aho cyahose bamenye izina iranyaruka guhera mbega nzobaho gute niho mu nyuma naronka akazi ndaja gukora ariko ndaraba umushahara bampa ndabona ni sawa ariko ndacara umujene maze gushira umukenyezi wanje mu nzu avyara umwana wa mbere ndabona pampers ngene zimvye ndabona ngene umusururu zimvye ndavuga ati mu nyuma ndakurikirana ibiganiro ugwaruka mukunda kurugirisha murutera intege ndiyumvira ndavuga ati none nyene icubahiro mukuru wacu w'igihugu ciza c'u Burundi ku mabanga afise n'umwanya muto afise ararima none jewe nije no guma nicaye mu gisagara gusa tekarekana je nduke ndaguma ndabamenyeshe ko muri mu bantu ba mbere nigira ko isitegererezo cavuga ati reka ndime nanje rero none ko bihomba warabanje uraza kuraba abandi ingene bahonze kugira ngo wumve ko nawe utazohomba mu burimyi ugitangura
kubera gusitura umushike biragoye bitwara n'uburyo bunini ukabona kumenga uracitse intege ku buryo wobiheba ko naje ndibuka nk'ibitangura hari igihe nahomvye nk'inshuro zishika 4 harahizuba ryaka ahandi naho ngasanga imbeba zabiriye narigeze kuri mu murima w'ibijubu imbeba zica munsi zirabirya ntavyo nimbuye hanyuma nshavuga nti kuva ubu nzofuma suma hariho umurimyi umwe yanyumvise hanyuma acavuga ngo uwo mugabo nuwahe ngo umurimyi ni nk'umuvyeyi umuvyeyi abuze ntaca aheba ndavyumva muganaje ndatwenga muga mu nyuma saga vyasubiye kufata rasubiye kurima wewe ari kiragushikira ngo wumve ko ucika inkoko warabanje caye kwigira ko bandi uti bagize ingorane sinze ndayigira ubwa mbere narimye 2 hectare muri projet y'Ikajonda hano nari nshoboye gukota ibiraya ndabirimye birashikiririrwa gushika naho ndonka itoni 3 n'ibira amajana 9 ihangare ndabitwayemo navyo nyene bica birabora ndicara ndishurikira ndavuga ati mbega mana bizogenda gute ndumva neza ko intege zicitse ariko naho nyene ndakomeza naho nyene ndima hegitare 2 nazo nyene zirononekara ariko ndavuga ati uko biri kose ntegerezwa kubandanya kuko ahantu hariho umugisha mbe Mutima oui umuntu yoguha imiliyoni 50 yego muvyeyi ati ntuzupfe urimye yego muvyeyi uri nawe akacaguha itago hegitare 5 yego notora itongo hegitare 5 kubera iki kubera ko iryo tongo zorimamwo umwimbu nguma nimbura buri gihe ariko amafaranga arahera none imiliyoni 50 yego muvyeyi nta kuntu washaka gukora ntizihere murakoze imiliyoni 50 uri umwana w'umwete utine naguza akazi je ndabona yuko imiliyoni 50 woba ari umushinge w'ubuzima bwanje mugabo urumva wewe wahisemo yuko imiliyoni 50 itongo niryo ari umutahe ukomeye yego ko iryo tongo yego ni nk'inka wa mukama yego itongo rikingiye usomye mu ijambo ry'Imana yego umutahe Imana yahaye umuntu samahera aje mu nyuma yego umutahe Imana yahaye umuntu ni wenyene bene itongo yego amahera umva aje mu nyuma nibiguruka kandi uraza umuntu afise amahera mbe urabona urukundo ugira iyo afise amahera yego wicaye uvuga ngo nawe ntuze yego cyane ukaza kubibwira byaheze kera yego urumva rero tongo yego no mutahe Imana yatanze yego nico gituma ibivuga iti curi bungabunga yego wenga wambwiye ko watwawe yego wari wasamaye vyageze gute sinasamaye hero tuteragira nk'uyu munsi bukeye imvura iragwa ishitwara nka hegitare 2 z'imbuto ndavuga ati naho biruka subira nguri yindi mbuto ikibiriraho subira ndatera none uvutari wasamaye imvura yabitwaye gute hariho ahantu hariya kuko imikobeko yavuye mu yindi hitani zanje ariko twe twari twakingiye turaterana n'imbingo ku ruhande bimwe mvuze rero byo kubungabungisa yego mpara ndabivuga iyo umwe aciye imiserege wundi ntayice ni nkuko ni hakujya kwigwara yakorera yego umwe agize isuku iwe abandi babara ntagire ugira isuku nikibuza gukorera ibafata yego n'imiserege uciye umuserege wenyene nikibuza kutwa inko kuri zoza ikomeye cyane icitwara abeje nico gituma twaba duhimiriza yuko imiserege ifatanye hose ku buryo atamazi namwe ashobora kumanuka hepfo kuva hejuru ku mutumba gushika ku mwonga amazi agendera nyengetera urumva rero kubungabunga isi aho wacibona yuko ari nkeneko yego ngamurakarere none wacibigisha ko uciye ubwenge hariho abantu bagendera ngaha abanjeniyeri agronome communale baragendeye ngaha nkabahanuza kuko shobora kugira projet ingana nkuku ntari kumwe n'abaserukira uburimyi mu commune canke mu ntara barahashitse baravuga ati nukuri indimo yawe wayiteguriye neza kuko sanzwe nkorana n'abanjeniyeri agronome bavyize babinonosoye
barabibona n'abene gihugu baza gukorera ngaha baravuga yuko hari ibintu byinshi bariko bahigira ngaha muri kano karere batari bwabone kuko ngaha mu bituma twaje gukorera ngaha tukora uburimyi bwa kijambere. Hariho ijambo mpora mvuga yego hariho ibintu bimaze kuboneka ngaha mu Burundi kuva rutanguye guhimiriza mu mugambi w'uburimyi n'ubworozi. yego kera hari imigwi ibiri y'abantu hariho banyarucari n'abakire. Abakire bavuga ngo wize wese abaye umukire. None ubu ndiko ndaraba imyidogo iri mu bantu bijanye n'ubukene iri mu bahora bitwa abakire. yego kandi we muragenda na benshi kuko babivuga wumva bamwe bahora bitwa nyarucari nabo. yego ubu imyidogo ni biki ubwo ruhigi wewe ubona gwahindukiye gute aho ibintu bicurika uwahora ari umukire akaba ariwe yidoga kwa Kenya uwahora nawe yitwa nyarucari nawe ugasanga ni wasigaye yicara muri VIP. yego nyene icubahiro ubwo ruhigi gwahindukiye mu gihe abantu benshi batanguye kwizera impapuro cyane kurusha umwete n'ubwira n'ibikorwa by'amaboko. Je Mutima narize nize banque et assurance ariko inyuma yaho hitanguye ino projet abantu benshi barantwenze ngo nta muntu yize ashobora kuja kurima. Hari n'abagenzi bamvuyeko ngo uri kijuju abakiri bato bavuga ngo uri umubono guko bono wewe ngo nushobora nyosha uduge hariya mwishinga aho umuntu agutelefona ntagutora uri kurarima haje uri kuri miki. We Mutima umaze kumenyekana umaze gutwenzanye n'icyubahiro uracyarima wewe mwegera umubwira guha amahera menshi witagatire. Ndababwira ati umukuru w'igihugu twe ntiyatureze ngo turera amaboko yatureze ko twebwe rutegerezwa gukora tugatanga akazi apana gusaba akazi. Je nikuye mu kazi murabizi ndavuga ati umuriyoni n'inusu naronka jewe ndawuvuyemwo ngiye kurima buke buke bizoza ariko ubwa mbere urahungabananye n'icubahiro ukivuye mu kazi imireto waho rugimanzi kakuvamwo. Ndavuga ati none ibintu biki kandi we baravyibushe cyane Mutima. Muvyeyi nari mbyibushe irase mu kuyifunga n'abantu batanu bayifunga na mezuku. Ndavuga ati bana nyongera inkomezi none warahovye cyane ni wahovye narumbutse kuko ubu ndashobora kwiruka ibirometero 12 mu munota umwe. Aho tototana ikidari ndumva muri Jeux Olympiques zikurikira. Saba yambwiye nukuri buje mu bintu byo kuyiruka noca naha namubwiye twari umwana mutoya. None Mutima we ko watweza abantu aho twabereye nturantwenza ariko oya vyamaze kuba aho twabaniye je mbona utarantwenza imbavu ko zitarushe. Nyene icubahiro ndazi neza ko mwebwe mukunda ugwaruka rukora mu bindi vyatume jewe mvuga ati reka nkore. Naravuze ati reka nkore kubera ko ubukene bwari bundembeje muhira. Nyene icubahiro abakobwa bo mu gisagara baragumukanye n'icubahiro kuko nagoma ndababwire ikintu cyame na mbere bafatira ko barura amamverope babaye kuri mariage. Nyene icubahiro twadidanye ijoro ryose ambwira ati harimo amadolari none arihe turacakirana na mpaka ubwo ni kuvuga ubukene bwarafashe hamwe ndavuga ati none ibi hamwe n'umuntu muramukije uzamva kubwira ngo sondagiye ngo nta na kimwe fise kweri ku bukene bwari bwamaze no kuza mu maso burafata. None ubu mbonye ntubona ko konte yuzuye nyene cyubahiro. Umuntu aje kuramutsa uramwogororera muga kiyagihe nibaza ko wacuhunga nacamunga navuga nari wabona umukenyezi baje nasha ndababwira ati babwire yuko atariho turi gusenga kubera ubukene. Nuko tari bwaronke umwana acaja kuvuga ngo papa avuze ngo sihari nawe ntiyari bwakure ubu yo gutabara ati ngo papa avuze ngo sihari kubera waramaze nawe kumera neza uje kuramutsa uravuga uti ubu nanje aza gutavuga ko avuye kwa Mutima. Ntabwo bangira ubu n'uzanye inkoko ndamubwire yibaga agenda yiriye kigice kuko ndazoro bavuga ngo itahire sigara ndimenya nasha ndabukuru ndamuhenda kugira ngo ayisige nzoyige gatatu. Yego none Mutima hari akantu wari wavuze uti wararavye gusiga izina. Yego umurimyi kabisa urabona yuko ashobora kuvuga ati jewe ku burimyi bwanje nzosiga izina birashoboka cyane. Nk'ubu ushoboye kuraba iyo societe yanditse ya Kanoverija ndabona neza ko nzosiga izina kubera ko mu Burundi hari abantu bake benshi barima mugabo badashobora kwimbura ibintu byinshi barima ivyo bafungura. Uno munsi nk'ubu ndaza kuvuga ati turakuyemo imbuto
turazibisa ibindi bigiye ku isoko. Shaka gukora uburimyi gushika ku rugezo ikiro c'ibiraya kizoja ku gihumbi, kandi ico ndavyizigiye. Hamwe Imana yontera iteka nkaronka amatongo menshi ndima. Shaka kurima gushika ku rwego ikiraya ikiro c'ibiraya kija ku mafaranga igihumbi, kandi bizokunda. Hariho umugambi turiko turigishanya na izabo. Yego. Burya iterambere ry'igihugu subushikiranganje buza gukora, nta bene igihugu bakora. Yego. Rero muri izabo turiko turanaba yuko hoboneka abagwizatunga bo mu burimyi bashobora kubaka zanzu amasere, kuko kugira ngo imbuto ibe nyinshi hatereza kuboneka arima kuva kuri kakandi kavuye muri laboratoire bakagenda gushika bashaka kuri prebase, kugira ikiro kizegugwe amahera washaka ari munsi y'igihumbi, kuko uzosanga tuca tubishora hanze kugira ngo vyorohe. Nuko abene gihugu bazosigara barimye amabaze batazosubira kubirima baca bashora no kuvuga yuko abo bagwiza mbuto bukuri nabazo abashikaho bagira ama prebaze bagaca bahabene gihugu. Bagiye abandi bagwiza mbuto bato bato ku buryo rero amabaze uyateye udasubira kuvuga ngo bandanye urima, kuko umwimbu ucugabanuka. Ubona tuzoronka abagwiza tunga n'imiburi twashaka yuko nk'intara igira nk'abagwiza tunga na batanu, intara imwe mu ntara zirima ibiraya urazitarimo ibiraya. Intara ya Bujumbura ifise igice barimo ibiraya, mu kiyaya gusa batarimo ibiraya. Ubu harabonetse imbuto ya Kirundo, nukuvuga ishobora kuba ahantu hashushe. Turashobora kuzoronka abagwiza tunga n'imiburi basi duhere ku bagwiza tunga 10 bemera kubaka amasere. Wewe ubona hari abazovyemera ko abize ndabona ko menga kenshi baratinya. Yo ni shubahiro byo kurima irima ry'ubu riragoye risa. Mwana nsemerera mu ma interview menshi nkora, kuko jewe ubu nkora interview ufite ico ngomba gushikiriza igihugu c'u Burundi bivanye n'igisata ndiko ndajamwe. Maze kubivuga icuro nyinshi ibihugu umva vyateye imbere harima nk'ibice 2 kwijana, mugabo ugasanga ivyo bice 2 bigaburira igihugu cose bikaronka n'ifashanyo biha ibindi bihugu bitarima ku rwego rushimishije. Umwe uno munsi muragwiza tunga dufise bo bifata nkama bakabona ari umugambi w'igihugu, kuko kurimba nka 5 hectare ahandi ukarima 10 ahandi 15 ni umutima wo gukunda igihugu, kuko ntuburi kurarima ivyo bika wenyene. None nk'ibi biraya je no bifungura n'umugore n'abana babiri. Rero hamwe bo bishiramwo inguvu bakabona neza ko kurima ora kubwineza igihugu mahoro mu vyerekanye. Yego. Jewe ndasanzwe nza nabitanguye. Ndarima itomate. Ibiraya naratanguye navyo nyene, n'ubu turiko turakorana na izabo mukungura umwimbu. Ndarima urashobora kurima imboga muri zirya nzu. Tawiyongera cyane abantu benshi navyo bazi. Izino vyo razibirima mu nzu nyene. Ushaka kubona ingene mu nzu ipima nk'imetero 10 ku 20 ishobora kuvamo miliyoni n'amamiliyoni, kandi arakantu kari gatoye. Rero uyu mugambi turiyumvira no guteranya amatongo, kuko abantu babarimye nibaze bariyumvira. Mpora ndaba nko mu ntara bamaze kuvyumva ivyo gushira hamwe amatongo ni Kayanza. Kera mu Kayanza bavuga ngo dutongo ni dutongo amatongo yaraza. Hari ivyo ruka kuva kwirada kubera baragiye guteranya amatongo araguka, bica vyoroha mwarimu w'indimo kwigisha, bica vyoroha rimwe ingwara igwa ihaje ingwara bayivurira hamwe bigakunda. Nico rero nibaza yuko barakwiye gutangura kuvyigishanya. Hari hama paruwasi yataye kuvyigisha nk'Ikarusi mu Gihogazi. Narabonye aho iparuwasi yigisha bari impande yayo bakarimira rimwe ibigori ugasanga bimeze neza. Rero abantu niba bashaka nkuko bivuze nugushi umutahu urawuzana nyene ntega ntivyizana. None nko wevuze uti bazane umutahe mwisi bone hamwe. Ubwa mbere irishira hamwe ryawe rifise abantu bangahe? Hamwe ni shira hamwe rifise abantu benshi tuko turakorana. Hariho n'aba partenaire badufasha badushikira badufata kuboko ati ehekora. Ubu nta abantu barazana mu mutata ari mwebwe nyene. Hari nk'abantu bamaze kudushikira manuro ngo ndavuga Dr. Bosco gira uko ishaka,
nawe nyene uyu mugamba arawumva cyane. Uno mwanya hariho abantu bashobora kubitwigira bakaraba turavye nyene bimeze umutaho uri muri society ya Kanovera hoja mwiki mushobora kugura ama action mugashiramwe kugira ngo tubandanye gushika kuri. Iyo ni mwe maravyiga kirikare ko hejeje kubahamagara bamuriga muti actionize. Yego. Kamukombozi hajya agacavuga ati jewe ndashizeho ama action 20 waje. Yego nyene cuba. Acazana. Nibaze. Kuko ibindi ko ndabivuga hari hundi numvise mugwaruka umwarakanuye. Yego. Umwe arima ibibonobono yitwa ngiki. Hariho uri mibonobono nawe yavuze ati nibazane abantu b'ibinebwe nafate ajya amahera wahuruja kunywesha henekene wirirwa wicaye ku ikontwa uyazane ushiremwe umutahe hamwe nawe uvuga uti nanje nzohembwa nafise umutahe hariya mwisi ya Kanovera canke kurujya ari mibonobono n'abandi bafise andi mashira hamwe abantu bashobora gushiramo imitahe akaguma akora ivyiwe mugazi yuko hari ikintu kiriko kirakogwa. Ivyo byose rero nkamwe wewe kutanguye kuzura hamagara utizana imitahe bari nibumve yuko bashanga imitahe hanyuma twese niho muzanye imitahe mu bisanzwe ni nk'ingufu mushize hamwe umwimbu uca munini cyane. None rero namwe bwe no kubandanya murondera mu biharure neza mucavuga muti twebwe iwacu uwuzanye umutahe umwe action imwe naya umuntu agacamenya ati hajya noshirayo bica bigenda neza kuko uzosanga biriko biradufasha kuko nk'ubu naraganiye n'umugwiza atunga Sione ndamubwira projet fisa arambwira ati iyo projet yawe ni nziza tuzoroba dufata umwanya tukiyageko rero barakwiye kuzana amahera tugakora tugateza imbere ubimye kuko ngaho ugiye kubiraba ntituriko iki gisata nikiriko kirakomera cyane ko abantu benshi bibaza yuko umuntu arima n'umuntu akenye n'umuntu atize ico gicumviro turakwiye kugihindura mu gihugu cy'u Burundi bakamenya yuko turimye dufasha igihugu tugafasha n'abene igihugu bakaronka ibintu ku giciro ciza kuko turimye turi benshi umwimbu uraduga abene igihugu bakabaho neza. Nivyo urazi ivyo twigeze kuvuga mu 2021 igihe twagira umwiherero wo gwaruka rufise amashuri menshi twaravuze ko dukene muri uwo mugambi wo kugwanya ubukene nk'inteko zo kugwanya ubukene. Inteko zo kugwanya ubukene rero ziragira ho commandement fata yuko hariho komanda supreme kizigenza w'inteko zo kugwanya ubukene nawe acagira hasi hariho ubushikiranganje bukamanuka ariko turakeneye abantu abize amashuri maremare cyane abadogiteri bakwiye kwitwa abagenero hagaca haba n'abandi ba officier supérieur hakaba officier subalterne no kuvuga nk'umuntu yize atashitse muri kaminuza urumva ko ari ameze nk'umusuzi office hariho undi nawe atagize n'amahirwe kuja ku ntebe y'ishuri ujya nawe acaba umutrupe kuko nta numwe ateza gusigara inyuma adakoze. Iki kintu rero nkamwe mwatanguye mu bisanzwe nk'iyo societe yanyu mwaca muvuga muti twebwe turafise ibatayo fata ko ari ibatayo yo kugwanya ubukene kugwanya inzara hanyuma mwebwe hariho urwego shingwa ntwaro ruba ruhari ubwo rwego muca mufata nk'uko murima ngaha mugaca mubwira ababene igihugu bo ngaha baca baba mubo namwe mwereka ingene bokora kuko usanga bakenye kubera babura umuntu abereka mwebwe rero mwakanuye kurusha abandi mwe muca mubereka rero uko muza murakora nk'ubu twariko turavuga tuti commune iryo tongo riba rituma abene igihugu baca baza kwiga iwanyu ukavuga uti wabonye niwabuvuze uti tujya turime agapiripiri nka gacuvuga uti genda iwawe 10 z'agapiripiri uzoshora iwacu kuko mwebwe bamuzi isokiri ko nta muntu azoja kwimbura iyo mpanuro ikomeye nobaha ko mubandanya mwigisha abandi kugira ngo kuva hejuru gushika hasi tuzosanga atanumwe akora. Hari ikindi kintu burya kidutera ubukene nabonye wewe ubu waramaze ukanura warabumva ndabivuga ntivyumvikana ingene Imana yaduhaye amasaha 28 yo gukora rege igihe cyo kuruhuka turagifise igihe cyo kuruhuka ni imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ariko ngaha imyaka yo gukora ntishika n'ijana aho noshitse ku myaka 75 ntusubira gukora bawaje sigaye ari gusinzira gusa rero ibazo ufise amasaha 28 yo gukora ugaca usanga umuntu w'umugabo aciye ubwenge akora amasaha 8 gusa abandi masaha 8 nk'ubu umunsi twagiye mu ijuru
tuzotanga raporo gute kuri urya mwanya Imana yaduhaye. Yego. Bizoba bigoye. Yego bizoba bigoye cyane. Umuntu akora amasaha 8 ku munsi ageze bw'ijoro kuko Imana yaguhaye amasaha 28 nawe hari iyindi myaka myinshi yaguteguriye. Yego. Yo kuzoruhuka. Mugabo tugaca dushaka muri iyo yo gukora. Yego. Rero ko mwijuru raporo izogorana kuko ntuzoba warakwije. Yego. Kuko namandaba usitwari gukora no munsi. Yego. Umva uvuze ngo nzogikora ejo ico wokoze ejo naco uzogikora ryari. Ico wokoze ejo urumva ushobora kuzogikora hirya ejo ico wokoze hirya ejo naco ryari uzorinda ufufise ideni. Haje usivye gukora isaha imwe urinda ufufise ideni none tu ijoro gute ubu usivye gukora no kurya ntarye none worya gute wivye. Yego. Kuko munategerezwa kurya ari uko yarusha yabiza kuba ari je mparavuga yuko erega burya turi navuga ko turi mu gihano. Abantu bose ari mu gihano. None burya iyo umuntu akiriye urubanza hanyuma bakavuga bati wewe ugiye gupfungwa ugatoroka ntubukoze ikosa nikosa kandi bagufashe baragwana ko ranatorotse none ko natwe Imana yaduhaye igihano ati kuvubu kugira urye uzobira icuye. Yego. Ni igihano none twase ugikora umva Imana idaciduhana twatorotse reka twatorotse. Yego. Twatorotse cyituma arakoza turahibirizanya kugira tuzoje mwijuru twese dukwiye gukora twese. Yego. Tugafungura neza kandi umuntu yafunguye ndagutera inkuru. Yego. Ya akagira umutima mubafagize. Oya. Hari umuntu yamyambaza ngo mbe nikubira iki ngo amatora mu Burundi ngo bitameze nkuko vyahora. Yego. Nikarebama mu mahane kubera inzara. Yego. None bagenda bariye umuntu yari yifite ibiharage ariko arasoroma avuga ati reka ntore ningo gaje kwisoromera ibiharage byanje yoje mu mahane. Nibikunda. Kare waca amatora heze wasanga umwe afise akaradiyo ngo byagenze gute none hera aba bose bari ga nta numwe ariko arabaza ngo byagenze gute bari biti ibikorwa byabo. Nega arabwire ko bakubwiye isoko y'ingane zabaye mu Burundi n'ubunebwe uba abantu bakora none ko bimwe by'ubwoko ari byo ruka kumva kubera iki hari umwanya tukibifiti. Ubu umuntu afise ubwoko bubi n'umuntu adutera ubukene nibwo bwoko bubi nico gituma duhagara n'ubukene kuko n'ubwoko bubi bwo guhonya ubukene no kubuhonya kabisa kuko ni bubi. Urumva rero abantu bariko baratwumviriza nabo nyene bumve yuko umuntu adakora aba ariko aracumura. Yumvire nk'umwana wawe ariko ararira wakeneye umukate kandi wari wamuvyaye ngo uzumufate neza gushikashike mu bigera agicumura ubucumura abari migicumura umuntu w'umugabo abana biwe bararubusa. Yego. Ugasanga arakomeye afise amaguru n'amaboko afise umutwe wiyumvira je umuntu niyumvira naramugiriye ikigongo arakwiye gukena kuko nawe nyene yabayeho kugira Imana itugerageze irabe ko dufise umutima w'ubuntu w'urukundo umukeha bwenge gusa ni wafise uburenganzira bwo gukena. Yego. Kuko n'impumyi yarigeze kwirukana umusuma aragenda agira yibaka bakarikiye mu rugo umva imigere ngo acayiruka ati yambonye niyo yayora kandi ariko umuntu yamukurikira. Urumva ko n'impumyi irashobora guteza imbere igihugu. Umukihabwenge nawe burya nibigerageza Imana yaduhaye kugira ngo irabe ko tuzomufasha. Twase kumufasha ace vuga iti wa mutima nabaha umuntu w'ubuntu ati ntawo mukoresha muka umuntu yimye umuntu akomeye hagicumura abacumuye. Oya wimye umuntu akomeye oya kabisa. Abantu rero batunzwe no gusaba bakomeye ntibagire ngo sigicumura canka amayeri hari abandi babeshejweho n'ikiwani uruyeri kwera. Beshi rero hari habo mparambona abeshejweho niki ko mbona yambaye uzura abantu kwirigara cyane cyane Bujumbura. Yego. Usanga yambaye impuzu meshi isabuni yayikuye wewe bamugisagara bwira ikura he bajya naje singibayo cyane nyene cyubahiro wewe warabaye babaho gute Mukombozi aragenda kuririmba ukabona uti akuyaje kuririmba. Yego. Mugabo hari ibindi bigabo umubona bigerera gusa rudo bari kurudo none ko badakwaye kwashi kandi Bujumbura avuga ko bakenya ruguru bagikenye wazamuciye hose wasanga kwashi nkaje ubonye bajya bose wasanga harimo urwaye kwashi none ubu nta kwashi hari hakiboneka none Bujumbura ko bidoga ko bakenye ko ntabona kwashi nibiki baryiki
ntibagira munsi y'urugo yego kandi bakahakunda hatagira munsi y'urugo ari umuntu yigeze kuza kunsaba umunsi umwe usaba gusega muhira yego naba mu Gasenyi yego hanyuma araza mu gatondo ka kare nza numva ngo hari umuntu akurondera nje kumuraba niwe urondera ikingaha ngo arana ngo je naramugaye ngo none ngo narinje ngumpe ngo tuntunga wewe wavuye ruguru aho bafise munsi y'urugo uje aho tutagira munsi y'urugo none je nk'ubu no kugaburira ivyo kuye hanyuma twarahaririye acabwira ngo basigogorira ikinga ngo kikimuga ngo ce nduga nanje nari inkenye ico gihe nari inkenye ndiyumvira none umuntu ko yamugaye mbe no saga ari Imana ngendeye bizogenda gute ni wewe ikinga gikimuga uratsingerera izimvye je no yakura he ngo ya ngo ibihumbi 20 ngo twebwe ngo batubwiye yuko kuri senzi kizito tuzanye 2020 bazoca baduha ikinga yego candagorana madama ati none tuza gusumisha iki kandi twari dukenye bwaravuga ni uraba neza ko atari Imana tugendeye twemere dushake tutubwirirwe mugabo atuve mu maso yego tubona ko yamuha mugabo dusigara turiyumvira yego umuntu yaduga ruguru hari akaranda mubwiye ntibase nturamara igatongo ryawe wataye ndaririme nze ndakugaburira yego ngo abana banje nabo bagiki abo bana bawe batakugaburira je none wowe utamaye itogo abo bana batakugaburira shaka bakure urime je ndakugaburira yego ivyo wibaza ko bitegera baga nyene cyubahiro vuga ngo ariko barantukana no wamugaye ariko ntwenga nyene cyubahiro ubukene biri mu kintu ca mbere na mbere kiza guhindura igice c'umugabo ahagaze hose ubukene buri mu kintu umuntu ashobora kwibuka kandi agacarira aho umuntu ashobora kuvuga ati nibutse ibihe bibi vy'ubukene naciyemwo agaca babara kandi atunze uwo mwanya rero ubukene ni ikintu ca mbere na mbere nabonye gikomeye cyane gose n'igihe upfuye ubukene bubandanya bwo gukurikirana mu bana wasitse nibyo ni nk'abana bakoze nk'ibifyina yego niyo wewe bararondeye abana bawe bakaba ari babana bakoze tambuko zino yego mu bukene barabafata wagiye ahigiye bigira abasirimu bakomeye ukiriho uko baha ugiye uzubona bakenye bose bagacagurisha ugiye hari abantu ubukene nyari bababwiye kwegera ubukene burakwegwa mugabo byose intango n'ubunebwe yego none nk'umuntu kuva ari umwana atega amaboko gushika azarinda saza yego nturabona abapasura none agaca avuga ati none jingira gute njahe akavuga ati ni mu nyongere yindi myaka handi ncamva kubera iki kuva ari umwana yatega amaboko aheza amashure leta ikimuhakaza cyaguma atega amaboko n'ubuntu none nturumva bavuga ngo ntibarankora mu ntoke yego afashe credit leta niyiriha ngo nkata kumushahara ahabwa na leta ntaguvu akoresha hanyuma umunsi umwe kwije imyaka 60 ngo Mutama ngo genda mu karuhuko k'izabukuru ati ngiye gupfa kubera iki yakoze amasaha 8 ntiyigeze yemera gukora n'amasaha 16 ku munsi yivyiwe kandi rero ubone uko za turabigisha kugira bigende neza ubukene birashoboka ko tubuhera kuko nk'ubu hari abantu usanga batagira n'itongo muri abakora iwawe ugasanga afise agatongo gatoyi cyane mukuru umva cyaronka amahera none arose amahera ntajaja kugura impene canke urukwavu agaca yorora buke igaca usanga nta tongo yari afise mugaci yakora kandi kantu gashaka kumuteza imbere burya arico catumye nza n'urya mugambi w'ibizina urashobora kuba utagira itongo ukaba umutunzi amamiliyoni ugaharura kandi wari wifitiye itongo ritarenze imetero 20 ku 20 ivyo birashoboka no kubandanya rero dukora narega Mutima cyane baza ko abaje ngaha batagusaba baragura ababishaka barabigura ngo ndabaye imparuko ababishaka ndabaha ibiboza ngo na abashaka gusaba ndabaha ibiboza ucuba hagenda urime kera ariko twabivuga dukeye cyane n'intica ntiyi yumvise apfu hanyuma bagaca guturi tumpaye naguhaye igenda niko amuyini cyane yikize ndamuha iby'amarano uyu munsi aje atazobironka kandi hajya abantu bamenyereye gusaba niba binabo muri buki gihamana
Abisirayeli yego nabo nyene bajya bakoze kuko Imana yavuga ngo ku munsi uzuje gutora yego binebwe rero byaragenda ngo reka nzane n'ivyo zoyigisha agasaga byabuze udakoze ndoga none hari abandi rero karirimbo no gucuta karirimbo ati naburima bambona nzoburya bazo kandi urazi yuko abariko arasekura bariko aramwumviriza abikibano aragukikuje arakumva yego ugize urukarango naho bagacamotegwa bagatangura kuza bitembereza kuvuga ati bavuze bati nimuduhe kuvyuzanye ico bigenda neza cyane amaze kuronka ama message nk'ijana mu mufuko ubuho babibonye rero no kuri televiziyo jewe soromye mranza numva abantu erega uranyibuka soromye umuceri ndiko ndagenye umuceri nzabona message none ujya muceri uzomara wenyene igihe nariko ndawurima wari kandi uyu ari kuri henekenega ariko aravuga gubu bukene ari kuri henekene nanje ndi ku kivi agaca nguranyibuka nasoromye ibiraya guranyibuka bayabonye soromye ibitoki uranyibuka imyungu guranyibuka nawe nagenda rimwe ubona ko zoza turabwira uti genda nawe wumvirize iyo bipfa niwe uzomenya uko atagutanga ivyago iyo utari kurarima nawe uriko ukora ikindi nzana amahera rero neza cyane none rero nagira ngukeze Mutima urakoze muvyeyi ngukeze cyane nkeze no gwaruka rwo mu gisagara yego nyene shu bagwaruka rwo mu gisagara gwakanuye si babandi bo kugaburirwa gusubira abo barabibona igene bateka umutwe yego abantu rero gwaruka rwo mu bisagara ngo bandanya bakanura yego cyane kumenya yuko hariho utuntu ushobora gukorera hajya mu gisagara nyene jewe mu gukanura neza yego nyene cubahiro narabonye yuko bingoye kuronka rasyo yego nyene cubahiro cyandagenda nkoragazo mu rupangu cyantagwa kurima imboga kandi amashu nasanze ari amashugwe meza cyane urimya amashu ukarima ibitunguru usanga ari amashugwe meza cyane cubahiro nzana imbata nzana inkoko yego nyene cubahiro ndabwire abana bacu bavyibuka ko barya imirete yego nyene cubahiro abantu ntibazoremera ko no mu udukoko tubana n'abantu regaga kwavu kari mu dukoko duherekeza nk'abana yego umwana ariko arakinisha kwavu yego ucu usanga kavyaye ugasanga umunsi umwe nawe arashoboye agakwavu ari mu gisagara ibintu rero vyuko gwaruka rwo mu gisagara gwataye kanura biranezeza cyane noneho benshi baciye bagenda kurondera aho bakorera imigambi inyuma y'igisagara rero naye mbone yakaryo ko keza nk'umwana avuke mu gisagara mugasiga yabona yuko ruguru ariho hari ubuzima kera nimwe mwatwenga ngo wabirimani ngo wakuyakuya tukumva twaramaramara je munsi umwe narashavuye ndababwira ni bo kuva rero tugira tugomere ntihagire inyazi zisubira kumanuka turabere ko musubira kudutwenga muze muce mugwara kwashe iyumvira abantu batujya ko munyenga kandi ndya zose zivi wacu yego bahara bavuga urabona baruguru bavuga ngo yamanutse nk'umufuko w'amakara yego ngo ntiyasubiye kuduka umufuko w'amakara se ndabona uvuye Bujumbura uduka yamanutse nk'umufuko w'amakara ubu rero Bujumbura naho naje mvuga ntiyaduze nk'umukeke kubera hari abaduze nk'umukeke ntibagaruka ukeke nturigera uva ruguru kumanuka wava ruguru ukabanuka kandi bikunda mugabo jewe terapiya marandazimanukana muri wa mugambi muri ujya mugambi yego genda shora i Bujumbura ndimbura ngashora ikarusi Gitega ni Bujumbura none ufise nk'itoni zingahe wimbuye nk'itoni 3 yego igisagara kiwe cozirya bibatse nizimwe baje bajya mu bubare bukomeye yarase mu bukomeye gusa hajya nawe uzisuma ko ntubimenye gusa nazo ziraryoshe rero ifi zikarusi kuri ngari ya terapia ni utamu yego uzuza umunsi umwe nzo guhonja wumviriza canke tujana ubunyene ndachiyaza gabuti yego narinzi ko impande yatanganyika atamero iyo mukeke kigira yakaboga yani cubahino ubu jewe ni ntaye gato soma ibintu biki muri ikiganiro twigeze kugiranira muri ko murambwira ati Mutima nabonye kuri mugwaruka rukora genda wongereze aho urima hiwawe ndabashimiye kijya gihe mwarambwiye ati Mutima ndavyibuka ko naguterereye naje nyene cubahiro ahantu nagutse ni heza cyane mwarambwiye ati sinzo subiye ku ugi gitunguru sumye itomate ureke
nyene cubahiro suma ibintu bike umuceri uguma wuzuye ibiraya biguma vyuzuye amateka aguma yuzuye rero biri mu ntahe no shingira abantu benshi iyo urima uza gusanga mu gisagara ukoresha amahera make kuko uba mu gisagara kuva kujya mbere no kujya kabiri ugenda ni moto ngo amavuta ntakupfeko ugasanga kundwi urakoresha nk'ibihumbi 200 yagiye mu nzira y'ubunebwe ugasanga umuntu aguze ibiro 5 vy'ibihaya akeneye umuntu umukarana amutwaza gushika ku modoka je vyaraheze mubona ko nanutse mbe ikiro ukigwa ngakibiraye ubu ariko barabigura ivyo gufungura kiri ku mahera 2500 mu gisagara ntavyo nibuka kwera ntavyosuma none ko ndabifise none nosoma ivyo biharagese ivyo byose je ntumbaza ibe baratse ingere biryoshe kuryo tuntu wimburiye iwawe yego nta kintu ciza gico urumva wewe ubu gusoma vyaraheze nyene icubahira amahera ndagenda nuko nyene nk'ibintu ndaba mvuga ati none reka ndimudu agaceri hariya reka ndimuduteke hariya nzojya mu mezi atataza nkaca nibikira uko nyene bironyorohera mbe icupa rya Heineken nangahe ntayongwa ntaryonzi vraiment umenga arashika nk'ibihumbi 15 ari ku 15 ubu kandi umuntu aja mu kabara kanywa nk'uducupa tune twa Heineken oya tune niyo banyoye kubuzi ngo anywa nka veni umva abari ibiro ingahe vy'ibiraya abari vyinshi Heineken nimwe urumvise ibihumbi 2500 yego ya Heineken nimwe ibiro 6 ibiro 6 vy'ibiraya umuntu akabirihereza muri yinda kandi naho nyene nta muntu 6 kugwiza 4 abari ibiro 24 agaca ko bava gubukene yego gubukene ngurumva ku bintu birazimvye kubiraya birazimvye ku isoko ariko ari Heineken yego na ahejeje kwiraguza ibiro 6 vy'ibiraya ku isoko biraya birazimvye yego nyane cuba hamastera agakubita gaho umuceri kiro si 4,000 ubu kiri kuri 4 urumva Heineken imwe ibiro by'umuceri n'imiburi 3 hafi 4 vy'umuceri ku Heineken imwe guraza umuceri ngene uzimvye ariko akubita Heineken gusa yego na brochette pkaso agakubita na brochette agacaba guraza ngene bizimvye ku isoko none mbe babashaka ko abarimwe tubibaha ku buntu babashaka iki je maze kurima niho naciye mbona ikiraya uravye kugira ngo kibone kuko ku nguvu biba bigutwaye amajoro nyene cubahiro bantelefone mu ijoro tumuri muratwawe ndarira ndavuga ati mane nyongera inkomezi rijyanyuma ngaruka ko banyereka amafoto ati nturunga ikiyindi manzu ureke ifotorera nzoze je mu gicuku nariko aragifungura ku sahane yumva umengo ni ikintu coroshe barukwiye ko kimuha nko ku 500 niko ukabayumvira aguma avuga ngo ngabanyangwe ngo 200 kuraya mugabo kuri Heineken ntavuge ngo ngabanya imwe n'amasegonda barantanze anyoto baruhuka rimwe ashatabora barantanze yego ubu basigaye bavuga ngo jewe ngo nyihera gusa inzoga ntumbwira ibeye ubu niko basigaye bavuga niko bimeze mugabo ngo ikiraya ngo mbwira ibeye kandi utwaye ibiro 5 muhira abana bararya nta biro 5 mwomara ku munsi yako ntibikunda mufise urubanza sawa ariko ukazibona abantu bariko baridoga ibiharage ikiro kimwe mu muryango w'abantu 5 murarye amateke ibitoki bagacavuga ngo birazimvye muga ntibigera bavuga ko Heineken izimvye bavuga ko champagne izimvye oya harazimvye gusa ibiraya tubitangiye ku buntu kubera iki kera ntibari bwabone yuko uburimyi naho uburiko urakora wamenge burimye n'ivyagusa ntitwiko turakora mugabo turavye uburuhe turuha je ibubanza barima ku bihumbi ndwe mugayo ibubanza mendevre ya ndababaza none je mubona nzokunguka gute nawe yaciye ambwira ngo Mutama ngo shaka untegere ngo ahi wanje nanje sizeho ubukorera ibihumbi 4 iwanje ngo iwawe ndya 3 gusa ngo shaka rero ngo nyiru kwikorera wanje naje canirukana ujya nasize wanje daraba newe nigiye kugura tracteur rero ntangure kumwe wese arimiwe kandi ibi rero navyo babimenye mu minsi za tuzorimisha amashini kubera umwe wese azo ariko arimiwe abantu bamaze gukanura ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa hanyuma twese ntagiye uzoja gusoma duce dushora hanze dushore hanze igihugu cinjize amaramva amakungu bimwe tutifitiye duce dusigara tubironka bitatugoye erega n'ifaranga rero hajya muvangwe ngo ifaranga ngo ryata agaciro
nuko rushaka kuripima kwifaranga ryo hanze karatacho twashoye hanze none iryo hanze rizodushikira gute tutashoye nitwaba dushaka idolari yego dushore hanze turizane hanyuma duce tubona ingeri ifaranga ryacu rifise agaciro mugabo atacho washoye hanze uja kwipima kuri ifaranga ry'abandi gute oya nkora ndavyumviriza bavuze ngo ifaranga ry'Abanyamerika nanje ngiye ingene isahani y'indya igugu ibihumbi 5 nziza hagiye Bujumbura muri Amerika n'amadolari nka 60 naho ntayo woronka irya y'ibihumbi 5 hagiye Bujumbura muri Amerika nta namwe wironka kuko havamo nka zine havamo nka zine imwe idolari 50 ugasanga rero mugabo mayino urezwe neza asohora amaboko kandi bugiye havuga uwo bubezwe yego nyene cuba nawe buteruranwe n'icibo nakura ko n'umunwa uguriwe neza ntiyongeza hajya rero namazi asomera kwibuye tuvuga kuko tuba dufise aho tuvugira je nkubu ndanezerwa ndiko ndazunguruka nkabona nta kwashi yego nyene cuba anciye hose mbonye ibiharage bikiri ku gahinga ntibarasoroma naho kera kubera inzara twabisoroma hakita mu dutete bitarera neza none ubu birumirayo ntawo biraba aho naciye hose nabonye emwe ndabashimiye cyane abene gihugu mwararimye kabisa nabonye ibiharage biri ku mitumba ibigori nubu ntimuragurisha mugabo uva Mutima uzoza utugurira rya yego natwabye tuvugana n'umushikira ejo niho twavugana n'umushikiranganje nibaza sinzi kwitangazo yarisohoye yari yavuze yuko bagira batangure kubigura baracerewe ntaco hagusiba wocerekwa kizima bagira biri batangure kubigura nta ngorane none namwebwe ndabakeje abarimyi bose mu Burundi ndabakeje muko wanaume kabisa umuntu w'umurimyi ndamwemera cyane kuko naje ndumurimyi sinoreka kwiyemera naje ndarima kandi ndiyemera none Imana ihezagira Burundi amen iduha akavura keza n'akaga keza iheruka kudukorera ibintu ego abantu benshi bari bacitse inkokora ku buryo bantelefona ngo none dutere tera ngo kumenga murije bubavuze yuko atavura izogwa nimvura ni iwabo imvura ni y'Imana ego baratera none nagiye mbona uje kumbwira ko yogo byareze neza wari yambajije ngo ntere cyazinde ngo byabiri byareze none sinakubwiye ko imvura ari y'Imana abarundi tubandanye gusenga Imana dukore neza tugira umutima w'urukundo Imana izocinezerwa iki duha akavura keza n'akazuba keza kandi ubu muri iyi mpeshi yaduhaye akavura keza cyane yego nyane cuba ibiharage ntivyamerewe nabi n'imvura akazuba karaka none raba nubu iracari kwirahuhera nabonye ikiziba hajya hepfo igihe nariko ndaza urabona Imana iguma ivuga iti mperekeze ndabaherekeze gushika vyere neza kugira ngo tuze turime no mu mwongo bica bikunda cyane kubera imvura yaguye umwanya munini no mu mwongo bizoca bikunda hama sezo nayo ishigenda neza umwimbu ushikira kuwundi gushikaho abarundi tuzobona yuko tumerewe neza kandi ndashima yuko cyacivugo Imana yaranyumvise ni Imana yumva kandi yishura umuntu wose kuronka ico ufungura mu Burundi amahera barayahisha mugaba ahera naho ni nk'inkorora naho bahisha ari yerekana hari amahera ni nk'inkorora naho bayahisha mugabo nayo nyere ndazi yuko bataguye kuhabona kuyabona aho bukera mu myaka 5 iza je nihaye mu 2030 zompinyutse nta murundi atazafise umuriyoni kiretse kinebwe mazacha zavuga ati jewe kuri konte nta office nce ndamubwira nyereka ico wewe wakoze kugira uburu muriyo yego nyane cubahiro mwe bajya bita bajya rucari bose muri microfinance azobafise kuri konte agafaranga nari nazo yashoye nk'inkwavu ijana azoba yazishoye kandi ataja gusuma none aca yakoresha iki acakoresha imigambi agurishije ingurube agashirako agurishije ingurube zibiri azoba rose umuriyoni ivyo byose amahera ari haruzuye navyumvise amahera hari nzogobaza ndabereka hari amahera ari mwanje kuyatora nayaheretse yego nyene cubahiro Imana ibaheze amen nawe Imana igume guhenzagira yego nyene cubahiro yes